Ndabaramukije. Uyu ni umupilote atwara indege y'intambara mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nayo ni indege ngomba ko tuvuganako yahanuwe ku munsi w'ejo. N'ejo canke hirya y'ejo. Ku munsi w'ejo, nyuma yaho bitangarijwe ko iyi ndege yahanuwe, hakurikiye amajambo menshi. Aya nayo yavugwa rero ku mbuga ngurukanabumenyi, mugabo benshi ntibigeze bamenya ukuri uyu munsi vyifashe gute. Reka mbanze ndabibutse mu majambo makeya. Iyi ni indege yarasiwe muri Irani. Ni indege ikomeye cane y'igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho Amerika yarababaye, Irani irigamba, atangira gucanacana amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi ko iyi ndege isanzwe igiramwo aba pilote babiri, umwe akoresha amakompyuta, abajejwe kurasa ibibombe, uwundi ajejwe kuyiyobora abayitwaye ari umupilote, yuko bano babiri nyuma yaho iyi ndege irasiwe na Amerika ikavyemeza, aba babiri bari bayirimwo bose baburiwe irengero. Hari abavuga ko umwe yafashwe uwundi agatakara. Amerika rero ihejeje kuva mu gacerere. Perezida Trump yanditse ku rubuga rwiwe rumwe yisangije yikoreye. Hariho urubuga yarakoze igihe bigera kumwugarira konti ya X. Ndabibutse ko burya Elon Musk ataragura X, Perezida Donald Trump yarigeze kugarirwa urubuga rwiwe rwa X, konti yari afise kuri X icitwa Twitter. Mugabo aho Elon Musk aguriye iyi X nk'inshuti yiwe canke umuntu akora ivya business, yaciye amusubiza uwo murongo wiwe, bongera barawugurura. Reka turabe rero ivyo Perezida Trump yanditse mu kanya nko guhayagiza no gushimagiza ubutwari bw'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutwari bwo gushimagiza abapilote batwara zino ndege. Nganguko. Mu nkuru ifise umutwe w'amajambo uvuga ati wa musirikare yatakara inyuma y'iraswa ry'indege AF-15 yatowe, yarakomeretse ariko ni muzima. Ibivugwa na Perezida Donald Trump. Trump yanditse ku rubuga rwiwe urunababwiye rwitwa Truth Social, ashimagiza ubutwari n'igikorwa, avuga ko caranguwe ata musirikare n'umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe canke ngo akomereke. Ibyo bivuze nyuma ya operation idasanzwe yabaye hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abasirikare ba Iran. Iyi ngwano yabereye ku butaka bwa Iran, mu vyumve neza, bagerageza kugwana no kurondera urya mu pilote aho yarari. Mu ntango tuvyumvikane neza, bari babiri. None ko turiko twumva umwe, turaza kumva uwundi ahari. Reka twihute turabe hano, turaza kuvyumva byose muri kino kiganiro. Ni inkuru ndiko ndabasangiza mu buryo bwo gusoma. Perezida Trump rero, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, yatangaje ku rubuga rwiwe, urubuga hwano rwiwe bwite Truth Social, ko wa musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburirwa irengero igihe indege y'intambara AF-15 yarimwo yaraswa mu bumanuko bwa Irani, ameze neza kandi amaze kurokorwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yuguriye twamugenda avuga ati twamutoye. Banyamerika bene wacu, mu masaha atari make aheze, igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cakoze kimwe mu bikorwa vy'ubutwari budasanzwe muri kahise ka Amerika co kurokora no gutabara yugara twamugina. Ibi vyavuzwe na Perezida Trump. Trump ntiyagarukije ngaho, yabandanije avuga ko uno musirikare yari yatakaye, ariko
yabonetse. Yakomeje avuga ngo umukoroneli yubashwe cane ageza ngaho yari yaguye mu mutego w'abansi mu misozi mibi ya Irani, ariko yariko ahigwa buhongo n'umwansi, ariko abasirikare bagenzi we ba Amerika babandanije bakurikirana ahari amasaha 28 gushika bamushize mu ntoke. Trump yanditse avuga ko ari umunezero mwinshi wo kuvuga ko ubu uyu musirikare ameze neza. Abicishije kuri rwa rubuga rwiwe, Perezida Trump ego yarakomeretse ariko azokira, ameze neza, umusirikare wacu ni sawa. Trump ati igikorwa c'ubutabazi icagatangaza cabaye inyuma y'ikindi gikorwa co kurokora uwundi mudereva w'inshigwa rimenetse. Trump akandika avuga ati ntitwavyemeje kubera tutashaka gutoba iki gikorwa kindi c'ubutabazi. Hano muravyumva neza, namubwiye ko iyi ndege yarimwo abantu babiri. Iyi AF-15 igiramwo umudereva umwe imbere, uwundi inyuma yiwe. Uwuri inyuma yiwe afise ama-screen ariko arasa amabomba, araba ko naho bariko baratakitinga yahagemye. Uwundi nawe ari imbere kuri ya ndege ariko arayinyonga, nuko bagenda ari babiri. Aha rero urumva ko Trump amaze kuvuga neza, reka nagasubire mu kumva ngo igikorwa c'ubutabazi c'agatangaza cabaye nyuma y'ikindi gikorwa co kurokora uwundi mudereva w'inshigwa rimenetse. Trump akandika avuga ati ntitwavyemeje kubera tutashaka gutoba iki gikorwa kindi c'ubutabazi. Vyumvikana ko rero bararokoye wa mudereva wa mbere w'inshigwa rimenetse, mugabo uwo wundi baca baramubura. Hariho abari batangiye kwandika ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ngo Irani ngujya mudereva ngo bambaze kumufata, bakanagira ibintu vya AI bakamwerekana. Ariko Amerika yaranumye kubera ko bari bafise umugambi ivyo bagomba gushikako, nko kugira ngo kumbure bashike nyene berekane, baze kuberekana bose ari bazima atanumwe yahuye n'ivyago. Bo barinumiye, abantu bakomeza kuvuga ivyo bavuga, mugo Amerika yaranumye. Reka nkomeze nisunge ivyo Perezida Trump yanditse. Yavuze ati yuwe twamugina mu majambo akomeye cyane, ntituzokwigera duheba umunyamerika ariko aragwanira igihugu. Yugara twamugina, iri jambo rikomeye cyane. Vyumvikana ko hari amakuru avuga ko bace barungika hariya muri kiriya gihugu ca Iran indege zikomeye mwene izi mbere ngira zisombizi 5 zigenda kurasa mu misozi zirasana n'abanya-Irani. Vyumvikana ko ahantu barasaniye baragwa, kuko bobo bababona ujya musirikare wabo ahari barafise ntuzenye, babona hari mugabo babagwana no kugira ngo bagere hajya ahantu hari, kuko nubwo yotakara wewe aragenda indege kamutiyo, mugabo iyo yaguye barahabona. Barakaze. Nibaza ko kandi si kwibaza, birumvikana ko bafise tracking, baramutracking ahageze ahari aho yaguye, no kuvuga indege yitaye iyagiye muri byo yambaye bafise baramutracking bakabona ahantu hari. Iki ni kintu numva neza ko babwirizwa ko baratunganije, kandi iki ni kintu gikomeye. Trump yavuze ko igisirikare ca Amerika cari carongitse indege zitari nkeya, nubwo atavuze umubare wazo, muri Irani gutabara uno musirikare yari muri iyo ndege y'intambara yarashwe na Irani. Umwe baramutwaye, uwundi bavuga ati n'uyundi mpaka tumubonye. Kumbura impamvu ngira no kubera bavuga ko yari yakomeretse, ariko ntavuga aho bamutoye. Ariko hari ngo makuru y'imbere yaha yavuga ko yashobora kuba yakomeretse
yakomerekeye mu misozi y'intambara bishoboka ko kuba yoba yakorokeye mu misozi y'intara ya Kogiluyehe na Boye Ahmed, ahangwa ni mu manuko bushira uburengero bwa Irani. Yanditse ashimagiza cyane iki gikorwa avuga ko caranguwe ata musirikare n'umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe canke ngo akomereke. Ni mu gihe Irani nayo yariko imuhigisha uruhindu, mbere ikaba yari yanemereye abanyagihugu canke umuntu uwo ari we wese ashobora kumufata amafaranga ibihumbi 66 by'amadolari y'abanyamerika ku muntu uwo ari we wese yofasha kugira ngo uyu musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarari muri iyi ndege afatwe mpiri. Kumbure Irani yoba yari yabonye amakuru yemeza yuko uwo musirikare umwe bamutwaye umudereva, mugabo akorana n'umudereva nawe wewe ko batari bwamutware. Ibi Irani yari ibizi, yari yabibonye, mugabo nka twebwe canke wewe kumbure ntwari bwabimenye, mugabo Irani yo yarizi yuko umudereva bamuhitanye, mugabo wasigaye uwundi umwe bariko baramurondera ku uburyo nawe nyene bomu rekipera. Aya makuru bavuga ko hakiri igipfungu kukungene yarokowe, ariko ngo umwe mu bantu bafise amakuru y'ukungene iki gikorwa cagenze yavuze ko habaye ukurasana gukomeye, yugura twamugina ati gukomeye cyane gose, yugura twamugina mu manuko bwa Irani, mu bice bavuga ko uyu musirikare yari yakorokeyemo canke yari yinyegejemo. BBC ngo yabwiwe ko muri iki gikorwa ingabo za Amerika n'iza Irani barasanye, ariko ko uno musirikare ashobora kuba yakomeretse igihe yakoroka ava muri iyo ndege. Ashobora kuba yavunitse bikabananira uburyo yideplasa, ariko se none bo kwideplasa gute? Iyo yakorokeye kumbure biragoye. Hari amakuru rero je numvise avuga yuko burya iyo ngo bajya bava muri ziya ndege, kuko ziba ziri kure gose, ziba ziri kure mu vyumve, ziba ziri kure mu kirere cya kure. No kuvuga reka ngereranye nk'abantu bari mu Burundi basi kugira mu vyumve neza. Iyi ndege bayirasiye burya i Bujumbura, aragerageza agaca koroka akaza kugwa mu Ruyigi, muravyumva neza. Ujya mutaka wiwe si umutaka usanzwe, nguca umujana iyo ashaka kure. Urumva nyine kuko ava kure arashobora no kuwutwara no kugenda kure gose, kandi bariya n'abahinga ashobora no kugwa no mu kiyaga kandi ntacaba, babazi byose. Rero nkaha igituma bari bamubuze aho barasiye indege siho yaguye, yaciye agenda kugwa kure gose. Niyo mpamvu abantu bamurondera baca baja kumurondera muri kije gice barasiyemwo indege. Kumbe wewe aho aba yaguye haba hatandukanye cyane naho iyi ndege iri, ariko kubera ko bo bagenzi we bariko baramurondera bakoresha tracking, bakamutracking yari kumbure hafise radio zo guhamagara nta womenya. Iyo bigishoboka ko abazifise bashobora kumenyekana, mugabo niyo batazifise bashobora kumutracking ishuri kibaze bakabona ahantu hari, bafise tracking tracker bakaba tracking, bakamona ko bafise, bakamona icyo kintu yambaye canka niyo badashobora kuvuga kumbura hari, niyo zakora ko bimeze. Hagati aho intambara zozo zirabandanya muri Irani, aho ejo kuwa gatandatu ibi bihugu vyombi vyose vyagabishanije buri ruhande ruburi rurundi ko rugiye kwibonerako. Murantunga President Trump yagabishije Irani ko azoyisuka kumuriro udahera. Birakomeye ndugure twamugina umuriro udahera, yugara twamugina.
mu gihe rero itokwemera ngo amasezerano canke ikugurura umuhora wa Hormuz, uwo niwo muhora uracishinga Trump mu masaha 48. None amasaha 12 araheze kuva ejo kuwa gatandatu, ni ukuvuga gushika kuwa mbere nejo. Reka tuzora ukuntu bizogenda. Mu nyuma abategetsi ba gisirikare ba Iran nabo bagabishije ko mbere y'ubwo twamugina mu ijambo rikomeye ati akarere kose kazocika umuriro udahera bugara twamugina. Kuri Amerika na Israel mu gihe ibintu vyo kunyuka muri iyi ntambara bivugwa na Iran ati akarere kose kazocika umuyonga, kazocika umunyota mu gihe Amerika na Israel vyo kunyura iyi ntambara. Ni ukuvuga Amerika yavuze ko izotera canke igasiribanga ibikorwa remezo vya inguvu za ibikorwa ngo remezo vya Iran. Bavuze ko amasoko ntanganguvu murantunga ngo bazosiribanga amasoko ntanganguvu ya Iran, amantuza y'imiyaga nkuba n'ibindi vyinshi ngo bazobisiribanga, kandi mva ko ibintu bikomeye cyane gose hamwe Amerika bikora. Iran nayo ivuga ati hamwe ibintu vyo kunyuka akarere kose kazocika umuyonga. Hari n'abafise amakenga kuri Iran yuko ifise igwanisho roho nyanganda bashobora kuzoca barekura kubera ishavu y'ukuntu bazoba bateye. Rero bagomba kudukwegera, bashobora gusanga twasize ubuzima nk'abantu. Imbere yaho Trump ariko yari yasohoye video yavuga ko yari yerekana igitero rutura ku mugwa mukuru wa Iran Teherani. Yavuga ko benshi mu ntwazangabo z'igisirikare ca Iran bayoboye igihugu nabi kandi batagira ubwenge bishwe, hamwe n'ibindi vyinshi inyuma y'ico gitero. Nta zindi siguro zatanzwe kandi na Iran ntaco yavuze kuri ayo majambo yavuzwe na Perezida Donald Trump. Ngayo nguko, reka ndabashimire rero, nta byinshi ngomba kubabwira, ariko izi ndege za AF-15 zimeze gute? Reka tuzobiraba, nzobategurira kandi kaganiro nitonze. Turaba ukuntu izi AF-15 zimeze. Nyuma yaho izi ndege Amerika ari zikoresha cyane mu guhangana n'ibihugu vyananiranye nk'uko nyene kwa Iran, kwa bihugu byinshi Amerika ibitera ikoresheje izi ndege zica kure kandi zifise ubuhinga budasanzwe. Ngaho nguko murakoze rero, kacira bashimira, ndabifuriza umugisha w'Imana.